mu mazina maraso wavuye niyo naronso ubuzima muzira y'umusaraba wawe niyo nabonye gukira mu mazina maraso wavuye. Yes, akaririmbo ni yarabirangije ka bimetusera niko dutanguje kino kiganiro cyacu cha Be Live cyo kuri no munsi wa mbere igenekerezo rya 17 Rusama. Turabaramukije rero mwese bakunzi ba BTV aho muri hose ikiganiro Be Live show mukurikirana kuva ku munsi wa mbere gushika ku wa kane kuva saa 9 gushika isaha 11. Mama muri kumwe na bagenzi bacu Yvonne Kamariza, Arlette Mugisha, eka mbere na Mika rimwe mukamubona na Capitaine. Uno munsi muza kuba muri kumwe nanje aho ndabazaniye novuga ati abatumire batandukanye muri kino kiganiro cyacu cha Be Live show. Twagiye rero nkuko vyama turatanguza karirimbo ku kwezi na karimbo kitwa Bogos ka Arnovich. Hanyuma yo ngaho turaza kuza tubabwire ivyaranze weekend, hama turaza kugaruka kandi dufite nabandi batumire. Turaza kwakira umusani twa Lasmbegu, turaza kwakira Masterland, muraswe karategura we light wicange we lit party. Turaza kwakira kandi abo muri festival batubwire ivyo muri festival aho bigeze. Ni spokesman muri kumuno munsi mu binga bw'ivyo harimo Nizi Nahimana canke Nizi Boy, mu binga bw'amajwi naho turi kumwe na Emmanuel. Twagiye na karimbo ku kwezi ni Bogos. Umubogos rero ni indirimbo ya Arnovich. Arnovich akaba ari muri Master Music, ari muri team ya Master Music. Turaza kubabwira ivyo yimirije. Twaramwakiriye ngaha kurande bwo aravuga uko yiteguye muri we lit party canke we light party. Naravuga ati je kweri nzobica biciki natwe kom BTV kandi ari muri ivyo ukwezi bikaba bibaye mu kwezi kwiwe natwe tuzogerageza kumushigikira nk'umuririmbyi w'ukwezi. Ego twababwiye ko tubafitiye vyinshi imbere yuko tubabwira kumbura ivyaranze weekend. Murazi ko muri weekend habaye vyinshi, harabaye dote ya Wallace na Yousla, harabaye novuga nejo harabaye ico bita AIDS for kids ya YBSP hari kuri Mize Viva. Turaza kubabwira uko vyagenze. Harabaye kandi novuga ati na Imboneza Talk Shop aho yari iryoshye irenze cyane, bari batumiye aba Miss n'abandi batandukanye baririmbye nka Tetero. Na nyene turaza kubigaruka ko na mugenzi wacu DJ Rapha turaza kubereka ukuntu yahimbaje isabukuru hariya mu Buganda y'amazi Miss. Ariko reka dukurikirane uturirimbo tubiri twa gospel. Akarimbo kitwa Merci ka Irakozi, turaja gukurikirana karirimbo ka Vyizigiro Jackson. Hama tuce tugaruka twakira umutumire, muraza kumubona. Umutumire wacu wa mbere ni Masterland. Vile vile tabaki kuwa Mungu. Mungu muumbaji wa mbingu na nchi, moto ulao hauchangii utukufu, miti, wanyama, ndege wanakuimbia kwa kukusifu. Let's go, baby. I like it,
uwo nkunda jenu ushaka mahera. Yes, ni indirimbo ya Bizzo Uwezo. Mwari mwatanguye mubona akaririmbo ka Ansir kitwa Akira. Ni kubera ko Ansir ari mu vyaranze weekend aho yarafise anniversaire y'amavuko. Ntituramenya ngo yarakwije imyaka ingahe, ariko no muririmbyi yitwa Ansir yari makarimo ni mureme nshuti ni mureme. Akundwa cyane mu gihugu cy'u Burundi ko yaranditse amateka indirimbo. Iyo ndirimbo yarakunzwe cyane n'abamama n'abapapa eka n'abantu benshi cyane. Uyu munsi twabateguriye byinshi, ndifuza yuko uwo bandanye ubabwiye ivyo twabateguriye. Baturi kumwe na kapitene. Kapitene muramaze kumenyera ngaha nubwo tutidondoye, ariko murabona tuko twiruka n'umwanya nyene, ariko ngira mwamaze kwibona. Yes, Bizzo Uwezo rero nkuko mibona yamaze kugurura shop yiwe. Ni shop yitwa Uwezo shop canke shop nziza cyane. Ego shop y'ibirato. Nibaza ko tugiye kuza turambara ibivuye hariya muri BTV akatwambika natwe tukaca tuza tukavuga vyiza biva muri yo. Yes, tumwifurize gutera imbere Bizzo Uwezo. Ariko hambavu ya Bizzo Uwezo turiko turavuga ivyaranze anniversaire, turabona mugenzi wacu DJ Rapha kaka video nuko tubona kanacuritse kuko ni telefone. Yari surprise bariko baramusuka ku muvinyo. Byari ibintu byiza cyane. Sitko bo twagurira gato kugira bariko batwigana nabo nyine bashobora kubiraba. Ego uko byari bimeze imisegonda mikeya. Ndabonye undi muririmbyi bari kumwe hajya ni Natasha Labamba no muguma umva ijwi giwe ngo yes, ni surprise inyibutsa surprise twamukoreye mu myaka 2 iheze hariya muri Rohero, aho naho nyene twamusitse kamazi. Yari surprise yateguye na Natasha. Urabona ubu naho bibereye mu mahanga hariya mu Buganda. Ni atari pole sana DJ Rapha. Yes, ariko kandi turabona ko na hariya muri Oasis Church kwa Diodone Nahimana Pasteur hari ico bita Imboneza Talk Shop. Imboneza Talk Shop yejo yari irenze vraiment izindi narimaze kubona ko yari ambiance totale bivanye na teme n'abatumire. Twafasha agace ka nyuma aho novuga ati Miss Burundi yashoye kwerekana iyindi mpano benshi batari bamuzi. Dushaka gukwirikirana imisegonda mikeya. Ego reka twirikirane gato. Murabona ko yari karavuza piano. Asanzwe ari umuririmbyi yakora ama baking muri rushengero hariya kwa Evrare Sinagaye. Hama rero eje yarashoye kuvuga ati umuziki ndashaka kugerageza, baramuha piano aravuza. Ni ikintu cyatangaje abantu benshi bari hajya, benshi barashoye gutanga bavuga ati wow, ntwe tuzi yuko Miss Burundi afise talent niyo ashobora kutwereka. Yes, uandi makuru dufite nayava kwa Femi do Jabat. Femi do Jabat no muririmbyi akomeye wa kera yarimvye sunika twirire canke indirimbo kuba kwisi no kwitonda. Ni Femi do Jabat tubona ko yamaze gusora ubutumire bw'ubugeni ahazo kubakana vuba nkuko muri ko murabibona kuri iyo invitation. Ariko ikibazo cyo twibaza kumbura zo bitusigura ni Femi do Jabat kandi asanzwe afise n'umukobwa akuze yitwa Divine kandi asanzwe aririmba. Ndamubona ujye bifite turimbo twiza afise n'ijwi gizi ariko aririmba. Ni nkuru tuzogaruka ko iyo nkuru. Ego mu yandi makuru dufise turabona ko Wallace asanzwe ari muri Ingo Live Band yashoboye kugira dote gukwa umwigeme mwiza yitwa Yousla muramuzi. Zari ibintu vyiza cyane bagerageje kutwereka. Murabona ko no ku mafoto vyarasa neza cyane gose nko kuribona. Wallace no muririmbyi yararimbanye n'indirimbo na Bizzo, indirimbo yakundwa cyane kanani cheke cyane. Ego indi nkuru dufise ni nkuru iva ku muririmbyi yitwa Aimable Tayaya. Umuririmbyi aheruka guheba novuga kuririmba ngo indirimbo z'isi akaja mu vyo kuririmba indirimbo za gospel. Ubu yarabishize ku mugaragaro kuko murabona ko yabatirijwe ubugira kabiri, yavutse ubugira kabiri akabatizwa mu mazi menshi. Ego reka kumbure mu gusozera kano gace kacu tugire ko tubashikiriza indirimbo shasha zasohotse. Turafite indirimbo shasha iva ku muririmbyi yitwa Wiz no muririmbyi wo mu Burundi ari hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ama ni indirimbo yakozwe na Ebi Nabila akabasanzwe ari nawe n'umuririmbyi.
sababu sababisha mimi kukimbia gahi nyimbo. Ariko kandi iyi ndirimbo dufise Oui. ni indirimbo yitwa I'm Free. Yes. Ya D4G Ministry. D4G nabo n'abarundi Oui. baba hanze nabo nyine baririmba gospel baheruka kuduha akarimbo kitwa No More. No More. Uno musi batuzaniye I'm Free. Oui. Church boy Freshman fair. D4G Yesu yasize ubwiza mu ijuru cyagitaramo cyari gishushe. Twagiye kuri fata ya Nephew. Oui. N'umuririmbyi nawe nyene wa muri diaspora. Ubona ko diaspora bariko barakora. Kera ntibakora cyane bavuga ngo barabura promotion n'ibindi. Ako BTV twe tuhari ngaha kugira yego cyane. Ni fata ya Nephew. Pro hitmaker. Nagukunze ntarakumenya. Chanumva ngushaka mama. Ariko kandi turabindi indirimbo yitwa Shiwawa. Shiwawa ya MB Data ni indirimbo yakunzwe cyane eka ni indirimbo ikirakora umuti vraiment yakorewe kwa iBreeze ni hajya muri One Way Music. Yes. Snow me. That's up on this one way. Now wait. Oh, Sisi. Can I call you Monica? Yeah. Tuce tujya rero kwa Wiz Designer ari kumwe na Wiz Designer ari kumwe na Monna Wiz Designer umwe mu baririmbyi baguma batangaza abantu cyane n'abaririmbyi bacaruka ariko bariko barakora ibintu by'amateka mu gihugu cyacu Burundi kuraba nka creation y'indirimbo urabona yuko birarenze cyane birarenze ni mode avion nyene. Uri gari baskeri na nyonga fata banana no itange kumuhana. Ariko turafise n'umusore yitwa Mr. Joker yaheruka ku ndirimbo yitwa Ndakesera ari kumwe na MB Data nyene ubu yatuzaniye akaririmbo kitwa ngo DD. Reka tuze kubikurikirana tuve DD. Maria fata vola my baby hola hola. Yes, Vini Roster niyo ndirimbo turangirije ko yitwa na Jigamba y'umuririmbyi yitwa Vini Roster. Twiture na mugenzi wacu umenyesha makuru yitwa Vivance Emery wa hariya kuri Rema na karimbo ka Vini Roster kitwa na Jigamba. Ahacu reka tubasezere yari spokesman ndi kumwe na Capitaine de la Capital. Reka nanje ndabashimira abantu mwese ama commentaire ni menshi bariko barabaza ibintu byinshi ariko akanya ni katubanye gato. Ubutaha amasaha nkaya nyene ku munsi wejo zuba turi live mu kiganiro cyacu Be Live Show. Murakoze rero naho ubutaha mwese ciao. That's on the beat.